Guys bakunzi bamenya nibi media nkuko mubona ari imbere ya kamera no musi dufise umutumira dasanzwe bamwitwa NE-Boy from Kiremba. NE-Boy turaguha ikaze mu bwami bwamenya nibi media wongera widondora n'abadukurikirana kameme. This is NE-Boy. Nkaba ndi mu artiste umuziki ndundi another big tune, another big artist from Kiremba. Okay, so murakoze cyane ndabaramukije abariko baratubona hirya no hino tukaba turi ngaha kugira ngo dushobore kubidondora je nkaba ndi NE-Boy nkuko mumbona nkaba ndi Umurundi kandi Umurundi akunda Uburundi igihugu ciwe anagifana. Wow, cyiza cyane. NE-Boy rero no musa mwumvise no mu artiste w'indirimbo zingahe, video zingahe, neza na neza yatangwe kuririmba ryari biography, just biography y'umuziki wawe? Okay. Bo NE-Boy no muririmbyi w'indirimbo zishikira zine ariko na video ndakora. Haburiki. Bo hashobora kwabura gataye nyene urabona n'umuziki w'uyu munsi urazimbye kandi nka twege tuba turi underground ati abantu tuba dufise bashobora kuba bodukurikirana mu bijanye n'uburyo bwo gukora ama video urabona na video nyene usanga ari ikintu kibwira ba Julia bakagufasha bana bavyumva nyene support gusa ku wari we wese ufise agatima Julia bisaba kumushigikira il faut vous aider à tourner les vidéos. Je n'ai pas compris. Il faut aider ce garçon pour faire les vidéos. Les vidéos, hein? Oui. Donc à la finance. Il veut le financement pour tourner les vidéos. Mais nous ne sommes pas ici pour donner l'argent. Mais quand tu veux vous participer dans sa vidéo, c'est bien. Participer seulement. Oui, participer, oui, mais je ne sais pas danser. Oui. Mais cette fille-là, c'est danser. Sylvia. Oui. Wow. Monsieur. Haburiki abakobwa urabafise bo gukoresha muri video abazungu kame. Abakobwa ndabafise. Imitahura nanje nzoduca ndaguterera kuza guturuma. Merci beaucoup. Numva yuko video fi. Ibibanza by'Ikiremba ntibabikota. Na uratira bagaca baguha abakobwa bariho. None haburiki. Bo nyene nkubu wize nshobora kubwira nguze atana déplacement ndi bukuri. Oya nanje nutwo gusurumva sinzokugoza byinshi. Sawa mbaye ndashima basi ntihagera ico gihe nkaba ndi ready nshobora kukubwira anytime. Cyane gose ama rero uno musugerageje kuraba umuziki w'Ikiremba hagaze gute? En general. Bo umuziki w'Ikiremba ndiko ndaraba kubera nta support turonka yo kugira ngo ibyacu tubikore kugira ngo bishobore kumenyekana byamamare bimwe n'abantu benshi ariko nyene turagerageza uko dushoboye ego. Cyane gose uno musi yumvise umuririmbyi yitwa Genix umwumva nkande? Genix. Genix ndamwita nka papa mu muziki. Yumvise producer nka John Jen umwumva nkande? John Jen. Ujanda mwita umusaza kabisa. Muri aka gakino ka production. Kabisa. Iyo wumvise umuririmbyi nka Olege Ugwego umwumva nkande? Olege ndamwumva nka Grandfather. Nyene nubwo nyene nawe yadekonye sana. Ego. Yadekonye gute turashaka abantu babimenye yarakudekoneye koma vyagenze? Bo Olege nabwo yadekoneye je ku giti canje. Olege yadekoneye abakunzi b'umuziki ndundi hafi ya bose kabisa. Olege yari umwemvite ku show twari dufise le 31 décembre nyene yarayiheze nyene mwari joro nyene. Olege turavugana vyose turizera ngo araza aratwizeza kabisa. Ku munsi wa mbere hose yari umuntu ari ready, kwa kabiri hose abari ready ariko kwa gatatu tumwiteze aza kutwereka yuko basi nyene bilanga aratubwira ati ntibikunda konza. Rero ngaho byaciye bituma nka twebwe nk'abantu baba bakiri hasi yarinza dusezeranya kaza kugira ngo natwe tubone yuko dutewe iteka ko sinovuga ngo vyari ibintu
bidasanzwe kuko kuri twebwe byari ibintu bidasanzwe cyane kuko nk'umusitari twemera nka Oleg kubona asezeranya abana biwe yavuze yuko ari Père Noël atanga les cadeaux pour les bébés. Oleg vraiment Oleg kabisa yaradushize mu gihombo kidasanzwe cyane kandi atanaho turipfana twishikana. Yaraye kibashizemwo mugabo sinibaza ko vyoherera ngaho. Eske komite mwari mwamuhaye mwiteguye gukora iki? Dushobora kuzovugana nawe noneho asanzwe ari umuntu yoba abizi kuko ino level turiko nawe yarayiciyeko. Ntashobora kuba ari wa muntu avuga ngo urumva ngo je ngo navuse nitwa Oleg ngo cyambita menyekana mu gihugu cy'u Burundi hakujya igihugu ngo ndi Oleg. No, nawe yaraciye nga. Ni nayo mpamvu nawe tumusaba yuko ivyo twari twasezeranye mu gihe atavyubahirije yoraba akadusubiza ivyo twari twamuhaye kandi akongera agashirako n'akantu kuko ariko araraba twe nka je ndavye nk'abantu bari bahari bamwiteze twe nka twino yari umusani wa mbere kabisa yoba yarahashitse kandi twari tumwiteguriye pe byaragaragara yuko abantu bamwiteguriye kandi Oleg kabisa yino ari mu bantu bari kwisonga baba bakunzwe cyane ariko yadukoresheje amakosa dukoresha uburyo bwinshi kugira ngo impusha n'ibiki byose bishobore gutungana turitegura kabisa turagira imyiteguro nyene turemera turikokora ari nayo mpamvu nyene nguma wumva bamwe tudashobora no gukora ama video kugira ngo basi tubanze tuzane n'uwo muntu abe umuntu atugirira qualifié mu mutwe kugira ngo natwe dushobore kuba twobona ati natwe turakwiye kugera kuyu kuko basi mu kintu cyose umuntu aravyaga. Wow. Vyiza cyane hama rero uno munsi NE-Boy ejo twabonye ukora performance komeye cyane. Uri kumwe na ba Sylvia na ba Julia n'abandi benshi batandukanye. Nka zijya video uri kubabona abantu b'abazungu bamutambana uvyifatamo gute cyangwa bawiyumva gute? Nta muntu n'umwe vyatyo bishima bene mu bamuzi yuko abazungu barenze. No kumukora ko vyonyene gusa mani big up kabisa. Wumva nyene bana. Hama rero nabonye uri umuririmbyi yashitse kuri stage ahindura amateka cyangwa akora impinduka. Iyo ushitse hajya wewe ukabubona abandi ukuntu ba performinze we kuri uba wiyumvira iki kugiye guhindura iki mu byo bakoze byose? Ikintu cyose kimbera icigwa. Kandi ikintu je mfatiye nko kuri ibi bintu Oleg yarakoze jewe iyo ibintu nk'ibi birinze bimbako mbahageze ko nitorera kanya nkabasha kwiga kandi iyo nize nkamenya rero je ndiko ndaraba igituma basi nshobora guhindura ibintu muri style umuntu wese adashobora kuba mbonamo ko je turi wihuriye no mu nzira cyanye ukaburi kurambona nko ushobora kubona yuko umenga ndi umuntu nyene ata mind agira mugabo gusa na message z'indirimbo ziwanje ziba zibigaragaza je ndirimba ikintu bita ubuzima ntanga message ku ruvyiruko ntanga message wanashaka no kuri babantu babona yuko umenga bararenze ariko gusa tukaba tuzi yuko kwisata urenze akapera gato yako badukurikirana okay. Mana yanje fata ukuboko magurutsa hano banyicaritse nukuri nahizi yonja niyomva nahabuze bobo ubwabo bifuza ko ngumi nyuma yabo ntibifuza ko nogira ico nkora ngombe nkabo nukuri nibuze ubu sinyigira nituze mana fasha abasibanje baranoteza wagwaniriza NE-Boy. NE-Boy. Hama rero aho nyene NE-Boy turashaka kumenya iyindi ndirimbo nshasha tuyitege ryari hama na clip video ya mbere tuyitege ryari? Clip video ndashobora ndiko ndalondera uburyo nko muri uku kwezi kwa kabiri kugwera mu matariki nka 15 ndashobora gukora clip y'akazi kinise superhero. Wow. Vyiza cyane hama ino ikiremba nahantu tubona umengo umuziki wahuragoye gukora cyangwa uragoye gukorera uno munsi nk'ikiremba muraheza mugakorera hehe exactement?
aho Kiremba urashobora kubona umenga biragoye umuziki waho uragoye kuba wohakorera. Twe ngaha turafise akeza keza pillars kabisa. Tukaba dufise umuhinyanyuzi John Jane producer. Je vyimva mutima kweri John Jane ni umuntu nemera sana. Bro naho wowe uri kuranyumva big up kabisa. Kabisa John Jane niwe muntu wa mbere kare twaragira ivyumviro vy'uko dushobora kugaragaza natwe impano zacu tukahiga aho tubinyagururira tukahabura ugasanga bamwe duhise twipakiza tukagenda Ingozi. Tumaze gushika Ingozi ukibona hariya kwa Batari kwa Bagadi ba PG bajya nabo urabona yuko ari abantu nyene baguma bigira usivye Hatari nyene aguma nawe nyene hari nyene ngaho. Mugabo birashika nyene tukavugana nabo nyene twaragiye turakorana bimwe na bimwe. Rero kuba John yaraje vraiment ahubwo respect kwa G-Nix kabisa wo yashoboye kumutuzanira akamudushikanira ngayo wa Kiremba no. Hama rero dusa n'abari ku musozi w'ikiganiro cacu exactement kugira umuziki w'Ikiremba utera imbere qu'est-ce qui manque habura iki hokogwa iki? Twebwe nk'ikibura hari ukuntu ushobora gusanga ugiye basi nko muri game ugasanga iyo game ugiyemwo bisaba yuko uzorinda kugera ikirenge mu cyabandi bagiye barageramo. Turi kumwe n'umusaza rero John Jane nk'umuntu yakoreye ama promo y'ama hit mene bajya ba Oleg. Hari nabo bantu tuba twita ba grandfather muri music. Tuba tubona yuko byose umuziki w'Ikiremba ushobora kuzotera imbere. Cyane gose nakaye kamo rero utera abaririmbyi b'Ikiremba exactement nivyerekeye ivyo gutegura ibiteramo. Cyambere kimwe abaririmbyi b'Ikiremba muri rusangi dutegerezwa kugira iki gukora. Kuko iyo dukoze niho tushobora kubona imisaruro kandi nanone umukozi abonekera ku kivi. Nayo mpamvu tuba dukora tukenegwa gukuba twokora ijoro n'umutaga tudasiba kugira ngo turabe yuko natwe twogira iki twogira kuri level abandi nabo baba baragezeko. Hama kubafana nabo ico twobasaba no kudushikikira nko kumbuga bagashobora kuza barasharinga balikinga bongera baduha subscribe kugira ngo ibikorwa byacu tuza turakora nabo bize birabashikira vyoroshe. Hama nko gukenera kugukurikirana ku rubuga gutora hehe witwa gute? Urashobora kuntora kuri YouTube channel NEboy. Ukantora kuri page ya Facebook NEboy Master. Instagram NEboy. Hama rero NEboy turagushimiye kubona washoboye kwitaba kino kiganiro cacu. Tunizera yuko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba. Murakoze cyane nanje mbaye ndashima cyane. Wagwana ladies and gentlemen umutumire buno munsi yari NEboy mwamwumvise no mutipe aririmba neza yarabikoze birashimwa aho mu giteramo cejo carayikibaye muri rijoro ricari kubonane yarayemeje abantu batandukanye tunabizeza yuko mwandanya mumushikikira murumva yuko afise byinshi bitandukanye mirije kubaha. Bye bye, ciao ciao.